uri redi tabara uciye muri M23 tugusangayo vu ngorane sugusunikana none mwarabasanzeyo mwafashe n'indege vu kamwe ukumva amaparara nibibaje byo ari ivyiki parara biraje ku musirikare akaba ari ku rugamba bakamukubita urumuzenya umucanwa akavuga ati je harabavye ndiro njanye nawe wewe birafuma agatemaguza akagenda none kandi urumva nivyo tubana shaka tuvuga tuti n'amategeko mpuza makungu arabivy'impunzi none abatsinzwe ku rugamba baca bajaye none nk'ubu wocu ufata nk'abantu nk'abasirikare ba Kongo dufate nk'aba bagize ibyago Igoma agaca yiruka atemaguza ziburundi baca mubwira ngo ntiwinjire nuko batemaguza bataha ko bijya genda vyita ibyago bijya ni ibyago gusirwa ku rugamba ni ibyago bijya ni ibyago bidasanzwe kandi ntimubatwengeye bagabo bijya n'umuvyeyi ntatwenga uwundi uyu musivile Martino akamera ko musivile Martino ati ntimubatwengeye mugabo ati burya umuvyeyi ntatwenga uwundi mbaza nabwiye ko jewe sinigera nishimira ko ingabo z'Uburundi zitsindwa aho ziri hose kubera bisuzuguza igihugu mugabo iyo atabushobozi ufise uratsindwa nyene uca wemera ko batsinzwe rero nubwo bivuga batwenga ibi babivuze mu mezi menshi aheze ariko mu mwaka nyine wa 2025 mu ntango ndibaza mu biganiro batunganije badede hamwe kumva ngo bariko amaza reveriye ukuntu baza kurwana muri Kongo hanyuma reveriye ati uri rede tabara kuja muri Kongo tugusangayo vu ngiyo vu yarayikoze none rede tabara sikiri yeriko yerekana yuko babwirizwa kujayo kandi byumvikana ko basangayo umwasi ibi birumvikana kandi igihugu cyore ku mwasi kivyari ntico kumusangayo koko ikibazo kihaba ni iyo ugiye ntunamunyare canke ntumuneshe hanyuma umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano uwari Martin ati burya rero iyo utsinzwe birarikuye mu ntambara ko ucu yeminira ku mugongo niko byari bigendeye abasuda b'abarundi bari muri Kongo baje kufise ngaho baca baratemaguza bariruka nkuko nyene uyu musivili yabivuze wowe wundi ngo ukuri gushirira mu kuyaga burya yabivuze neza nuko nyene uko yabivuze niko vyagenze wamenga ahubwo yarabaraguriye reka ndabasangize ikiganiro reka ndabasangize kino gice ca kabiri ni ikiganiro n'ubundi tutakumviriza Pacifique ni ninahazwe abazwa n'abamenyesha makuru muri iki kiganiro gitunganywa na Focode kibera kuri Space hanyuma twe twabasangiza bimwe mu bivugwa mu biganiro byahaciye hano mu gisata ca politike baragaruka cane ku bijanye n'uruntu rwaranzwe mu Burundi cyane cyane muri uyu mwaka wa 2025 muri politike murabizi ko hakumiriwe abasenere hakumirwa n'indi migambwe nk'urunani baribwa murazi ko n'amatora yagiyemo ibifyoti gusa babahemu ba CNDD bari kumwe na CNDD ariko nabo nyene birangira batabaha ivyo babemereye n'amatora rero CNDD yatsinze nk'ijana kwijana 99 havuzwe byinshi ariko ndashaka ko dufata umwanya ukwiye dukurikire intererano za Pacifique hanyuma ndagaruka. Pacifique nazwe no mwaka haravuzwe cyane ubusuma bwaranze amatora mu Burundi haranavugwa n'ibitari bike ku magara ya Reveriano Ndikuriyo uno munsi umuharisani DFTD usa n'uwihariye ibisata vyose vy'igihugu ku makuru mufise ibintu vyifashe gute mu bwambwe uri ku butegetsi uruntu wagwara hagaze ibintu bimeze neza. Murakoze kuri kino gice cya kabiri naco twinjiyemwo ngira nico gice kiza kwerekana kimwe nise gusubira inyuma mu mpande zose. Uyu mwaka wa 2025 wari umwaka ukomeye kubera ko wari umwaka w'amatora. Amatora twaheruka yari ayo muri 2020 amatora yari yabaye amatora arimwo impande zibiri zikomeye. Ndumva mu matora hose umuntu araba ko hahiganywe hari abahiganwa abafise ubutegetsi n'abatabufise. Hariho abanyapolitike batari bake birukanywe muri 2015
batayabonetsemwo nk'umugambwe wabone kugira gatatu imbere wari nk'umugambwe MSD. Uyu mugambwe ntiwari wabonetse mu matora ya 2020 kandi wari witezwe ko ari umugambwe ufise uburemere nawo bukomeye muri politike y'u Burundi kuva muri 2010. Uwo ntiwarimwo n'iyindi migambwe rero itari mike itabayemwo, ariko iyiri mu Burundi yose yari yashoboye kuba muri ayo matora ya 2020. Harabaho amatora y'umukuru w'igihugu abarundi bakurikiye gose kuko ihiganwa ryaboneka ko ririho cyane cyane hagati ya Evariste Ndayishimiye na Agathon Rwasa, ku buryo amatora aheze benshi hariho amaraporo n'ubu ngira hamwe atanasohotse yerekana ko Agathon Rwasa yoba ari we yari yatsinze ayo matora akayibwa. Rero twari twiteze ko iryo higanwa rica rigaruka muri 2025 tugasubira tukabaraba abo bantu aho bageze ya migambwe ibiri yari ihari ico gihe. Mugabe cabonetse nuko muri 2025 abari ku butegetsi atahiganwa bari bakeneye, bakoze ibishoboka byose kugira ngo bafute ihiganwa. Inzira yakoreshejwe bimwe byabaye imbere ya 2025 nk'ibi byo kwaka inguvu umugambwe CNL wa Agathon Rwasa, bakawubuza kuba bakawuha abandi bakawaka umukuru wawo, hanyuma bigera ko baja mu kwitoza mu mashinga amateka yaba Agathon Rwasa yaba abashinga amateka biwe badashobora kwitaba ayo matora, hasizweho ibituma bidashoboka ko bitoza. Ico cyonyene icatuma ayo matora adasa n'amatora, cyasa nuko atakira amatora mu gihe imigambwe ibiri ikomeye mu gihugu, impande zibiri zitwa ko ziriho muri politike zidahawe inguvu zingana zo guhiganwa kandi zose zikemererwa guhiganwa. Mu gihe ari uruhande rumwe gusa rwemerewe urundi bakagwankira, biragoye gusubira kuvyita ko ari higanwa muri ico gihe. Ayo matora bisa nuko atamatora yabaye naho yitwa ko wabaye umwaka w'amatora. Ico kikaba icyambere. N'iyindi migambwe isigaye hari ikosa abanyapolitike mu Burundi bakunze gukora imyaka myinshi twagiye tubahanura ko ariko batigera bavyumva, nuko Agathon Rwasa nabi bamaze kwankirwa kuja mu matora, imigambwe isigaye yibagije kwihatomboreye. Abasigaye imigambwe mito mito yari izi ko kuri iruhande ya CNDD-FDD atakinini ivuze, yibwiye iti ko wa wundi bari bahanganya akomeye avuyemwo, twe turonse amahirwe natwe y'ukuronka ibibanza. Baza gutangara nabo nyene nyuma y'amatora amajwi yabo atemewe, nabo nyene barayabaka, inzego ziba iz'umugambwe umwe rudende. Ikindi twavuze kenshi cyabonetse muri ayo matora cyanadutangaje ningene umugambwe CNDD-FDD wabonetse utanizera abanywanyi bawo, kugeraho abanywanyi babo nabo nyene bategekwa ko bagiye mu tuzu twitora baherekezwa n'imbonerakure iza kuraba ivyo batoye, canke bakabategeka ko batorera ahabona abandi bose bariko barabiraba. Naho hari hategekanijwe uburyo budasanzwe bwo kwiba, cyane cyane hageze guharura amajwi, abategetsi ntibari bizeye ko n'abasendedefdede bo nyene baza gutora sendedefdede, kandi uko bavyumviye kwari ukuri. Nk'umunsi twari twamaze kuronka amakuru bucanka amatora aba, aho abasendedefdede batwibwiriye bo nyene ko bari bateguye kudatora sendedefdede. Ndibuka ko amasaha make imbere yuko amatora aba, bamwe mu ndongozi za CNDD-FDD batwandikiye batubwira imikenyuro iza gukoreshwa, tukivyandika abantu bakibaza ko bidashoboka, baza gutangara kumwe twavyanditse byose bigenze uko nyene, haba ivyo byo kubategeka ingene batora, haba n'ingene mu guharura bataza kwemera ko abo bita bakeba baza kuja kuraba ivyanditse ku ikarata yitora. Rero amatora ya 2025 afise byinshi avuga ko ubutegetsi butacizigiye n'abanywanyi babwo abitwa ko baburimwo babukurikira, avuga kandi ko ubutegetsi buzi ko butoshobora guhiganwa uyu munsi ko abarundi babuvuyeko. Ico nico cyambere novuga kijanye n'amatora. Ukijanye n'ingene mu mugambwe CNDD-FDD bifashe, intsinzi bashaka barayironse, inama nshingamateka bayifise hafi ku rugero rw'ijana kwijana, inama nkenguzamateka nuko
n'izindi nzego zose ubu barazigaruriye bimeze gutyo. Ni ukuvuga ko ubirabira inyuma umengo barakomeye, umengo ubu ni umugambi utanyiganyizwa, ni igihome gikomeye gifatanye kitanyiganyizwa. Ariko hari irindi jambo nkunze gukoresha mu biganiro, aho nkunze kuvuga nti iyo wirukanye opposition y'inyuma ubu vyaye opposition y'imbere yo muri wewe nyene. Rero nabo ikibazo ubu bafise ingwano aho kuyitega inyuma, ingwano iri kwibera indani muri bo. Mugani wa wundi yatubwira ati cyo bise muchezo wa ndani, mugabo ijambo ryakiriwe kutariko mu Barundi. Leonidas Hatungimana muri wako mu kiganiro giherutse yagisiguye ati mvuze muchezo wa ndani usigura ingwano ibera indani mu mugambwe, mugabo abantu bumvise ko muchezo wa ndani ari imukino wo kubesha. Si ivyo tuvuze mu ingwano imbera muri twebwe nyene. Rero muti imwe mu nkuru yavuzwe cyane mu ntango y'umwaka yari ingwara ya Reverien Ndikuriyo. Barayuka abantu mu kwezi mu mpera z'ukwa mbere, aho hariho amasengesho ategurwa na CNDD-FDD ajyatangurira umwaka, aho amasengero menshi yabera Ingozi. Ayo masengesho ageze buca atangura, umunyamanga mukuru w'umugambwe Reverien Ndikuriyo afatwa n'ingwara itangaje. Ako kanya bamumanukana Ibujumbura hageze acarata ubwenge, mu mwanya muto barafata ingingo yo kumutwara hanze, bamutwara mu gihugu ca Kenya, agenda aho hose atabwenge agifise, aramara hafi indwi zibiri canke zitatu atagira ubwenge. Ingwara yiwe yavuzwe ko byinshi, benshi bavuze ko yarozwe, ijambo riguma rigaruka ko yoba yahawe ishano. Nta cyemezo kigeze kibaho, we nyene ntiyigeze avyemeza, ntiyigeze avyivugira ngo kijya gihe nari nahawe ishano. Mugabo hariho ibimenyetso nk'abagumye bakurikirana hafi ayo makuru yerekana ko hariho kwikeka iryo shano no mu bamwegereye cyane. Nka kimwe mu bimenyetso n'ingene aho yari agwariye nk'i Nairobi, umuryango wiwe wanse bimwe biboneka ko bamwe mu bategetsi b'igihugu begera aho Ndikuriyo agwariye. Ubu ndashobora kubivuga ko ico gihe ababimbaza nabwo ntishobora kuvuga ku makuru y'umuntu agwaye, kuko hagwaye serugo, agwaye n'umuntu agwaye ntibisubira kuba ivyo vya politike, byari ikibazo c'umuryango. Ariko ubu ntikikiri ikibazo cy'iyo ngwara, umuntu ashobora kuvuga bimwe mu byo twashobora kumenya ico gihe. Nk'akarorero amakuru twari dufise yaravuga ko bankiye uwuserukira Burundi i Nairobi gushikira aho Ndikuriyo yaragwariye nyene, kumushikira ku buryo yomwegera, barabimwankiye. Uwuserukira igihugu yankirwa kwegera hagwariye umukuru w'umugambwe utwara igihugu, cari ikibazo. Nka bamwe tubabajeje igituma batubwira bati uyo baramuzi ko afatanye n'umuryango wa Ndayishimiye, kuko buca bashingiranira abana babo, buca bubaka ambasaderi muri Kenya, umukobwa wiwe buca yubakana n'umuhungu wa Ndayishimiye. Ivyo rero birimwo mu bituma batinya ko yegera, bibaza ko hari ibindi byo hava bishika. Naho ndafise aho nzahugarukira mu kuvuga, ariko nk'ico ni kimwe mu bimenyetso vyerekana ko hariho ukwinubana hejuru mu butegetsi mu byari bijanye n'iyo ngwara. Hari ibindi kumbure nyene vyari we azovyivugira, ni ashaka kuzobivuga kumbure atari jewe no wavyiza ko ari jewe usanga ari je ndabivuzeko. Mugabo igihe atashe hari ibindi bimenyetso vyabaye. Nk'igihe atashe uravye ingene CNDD-FDD bahimbaza ababo, ukabuzwa ingene Ndikuriyo akunzwe n'imbonera kure, ari wari meze nk'umwami wazo, ukabona ingene ataha bimeze nko gutaha mu kinyegero, ataha ukabona nta televiziyo yaje, ntivyamenyeshejwe, ntiyerekanywe, uzi ingene bihora bigenda, aho byari bifite ico bivuga. Amaze gutaha rero ijambo yatanze, aravuga ko ari umunsi mukuru udasanzwe uzobera kuri stade yiwe yubatse hariya i Gisenyi i Makamba. Aravuga ko imyambaro abantu bose bazoba bahari bazoba bambaye, aravuga defile y'agakura izohabera, aratangaza ibintu bikomeye rwose vyari kuba bijanye no kuza kwigina ko yasubiye kugaruka ari muzima. Ariko ivyo bintu bigeze, uwo munsi mukuru ugeze,
ntibyasubiye kuja kuri rwa rugero byavuzwe ko ntibyanahimbajwe uko byari byavuzwe, byaratswe inguvu, bisigura ko hejuru hari abagira bati ntidukeneye ko ahinduka umwero, ntidukeneye ko aza kuboneka nk'incungu, nk'intsinzi ikomeye kuba bamufise. Bica biboneka ko arico hejuru bariko baranka muri ico gihe. Ubu rero uko vyifashe hagati y'abo bantu bimeze gute? Jewe amakuru mfise, ico ntavuzemo kindi n'ingene mu mwanya yaragwaye hari abatwandikira ubutumwa muri bajya mu ruhande rw'iwe bamwegereye, amajambo bavuga yarateye ubwoba, n'ubu ndacyayafise aranditse muri telefone wanje. Baragira bati agapfa n'ujya wundi ahagabire nawe ntituzomureka. Aho uwo wundi muvuga ninde? Uwo wundi bavuga ninde? Pacifique nazo uwo wundi bavuga umukuru w'igihugu, nta wundi bitwa ko ahanganye. Warumva ko aribo bavuga ati agapfa n'ujya wundi ntashye bwose bizokurikira zobibona. Rero aho hantu warumva ko hagati y'izo mpande zibiri hari ikibazo. Mugabo amakuru dufise avuga ko bafashe ingingo aho kuri urwo ruhande rwandi kuri yo uguca bugufi, ko batazigera berekana ko kera twarabibona umenga barahanganye. Muribuka ya myaka akwira amakomine yose y'igihugu yambaye impuzu zisa n'izigisirikare, hanyuma leta ikabuza kwambara izo mpuzu, agira amanama y'ijoro, ashika ahantu saa 10 y'ijoro gakoranya abantu hakavuga ingoma mu ijoro. Ivyo byose muribuka ingene hafashwe ingingo zihagarika ivyo bintu, kuko yaboneka umengo niwe asigaye agaba kurusha umukuru w'igihugu. Rero byakurikiye nuko urwo ruhande rwiwe rugira ruti twe tuzoca bugufi, ntiyagira aho badukura, ntibaronke ico badukurako, tuzokwerekana ko natwe tuyoboka, turi kumwe, turiko turajana. Mugabo ikiza kukwereka ko hariho intambara iri indani muri uwo mugambwe ni nkuru rugendo umukuru w'igihugu aheje kugira mu makomine yose y'igihugu. Kubona umukuru w'igihugu, ico ni kimwe bindi mu byaranze uyu mwaka muri politike, umukuru w'igihugu agendeye amakomine yose avuga ko ariko yerekana abastanteri. Mugabo ubona ko isa na pre-campagne, isa nuko yatanguye kampanye ya 2027, mugabo ayikoze mu bundi bwenge, akagendera igihugu cyose yerekana w'icyamaze wari atuka abashatse bose. Nico cyabonetsemo. Ariko aho bamutegeye no kumwima abantu, ningene umugambwe utunganije amanama utabura abantu, ariko umukuru w'igihugu agendera ahantu akababura. Kabona ahantu henshi bari abana b'abanyeshuri bategetswe kuhaza, bakaca babategeka ngo mugende mutambaye impuzu z'ishure, kandi abakobwa mwambara impuzu zisanzwe n'ibitambara muboneke nk'abanyagihugu basanzwe, ntihagire uza kubona ko ari abanyeshuri. Uko twagenda tubyandika koko Ndayishimiye yabuze abantu, niko mu biro vyiwe wabona bagerageza mu ntara ikurikira gukora utundi tuntu twinshi, barabe ko bokosora, twasubira kwandika n'utwo bakoze, bakaca barondera utundi, gushikaho haza mu makomine nk'atatu ya nyuma iterabwoba ridasanzwe, aho kira mutumba bashyira ko imbonera kure zibiri zicunga abantu, akabwo kira gacimbiri imbonera kure zisikara ziracunga batagiye, abantu bakabwirwa amande menshi bazotanga, abigisha bakabwirwa ibihano bazohabwa. Iterabwoba riraje mu banyagihugu kugira ngo umukuru w'igihugu yerekane ko ariko arakirwa. Mu mugambwe ntibafatanye. Ijambo umukuru w'igihugu aherutse kuvuga ubunyene mu ndwi iheze, aho yakira abamenyesha makuru, nako ni muri ndwi nyene turimo, nibaza ko ariko wa mbere, aho yagira ikiganiro ku bamenyesha makuru, hari ijambo yavugiyeyo, yavuze ngo hariho ngo abantu mu biganiro batanguye kuvuga ngo abana b'u Burundi bagwaye kwashi, ngo abana b'u Burundi ntibagira ivyo bajya, ngo kubera ari bagufi. Yarivuze ngo kubera ngo bavuga ngo ni bagufi, ngo kubw'ivyo ngo ni bagufi kubera batafunguye ibikwiye. Aca aravuga we nyene ngo mbega ko n'abakuru bafise abana bagufi nabo ntibagira ivyo bafungurira, ngo jewe ngo ndafise ngo abana ngo bavyibushe, ngo kuburyo umuntu yahava avuga yuko bafise na obesite, ngo mugabo ngo hariho ngo kamwe gatoyi ngo koko katavyibuha, ngo mwibaza ko ari kubera kubura ivyo gafungura. Iryo jambo yariko aravuga ryavuzwe nande? Ni jambo ryavuzwe n'umukuru w'inama nkenguza amateka, uyu Gervais Nderakobuca batazira ndakugarika. No kuvuga umukuru w'igihugu wenyene aje kwishura umukuru w'inama nkenguza amateka ko ari umubeshi, ko ariko aramwambika ibara, ko ariko amubeshera ko abarundi batagira ifungurwa. Umuntu yoronderera kure intambara iraho hantu. No kuvuga indani muri bo
inyuma barafatanye ariko indani hariko haberayo intambara itaboneka. Bose barafishije amaso kuri 2027 mbega ninde azitoza ko umukuru w'igihugu. Aho navuga ntimuze mutangare musanze hariho n'abatwara igisirikare bipfuza gutsindwa Uvira, ntimuze mutangare, burya hari intambara zindi zibarimwo zitavugirwa hejuru. Pacifique Ninahazwe mugize muragarutse ko amajambo umukuru w'igihugu yavuze muri kiganiro habaye abamenyesha makuru. Amajambo nkayo turayamenyereye kenshi yatanguye kuvugwa gutyo habariho ingira ngo ikintu citeguriwe kuba ku mutegetsi canke uwundi. Twarabibonye igihe Bunyoni yafungwa, hari hamaze igihe havugwa amajambo nkayo. Uno munsi ariko aravugwa kuri Gervais Ndirakobuca, hakaba hariho n'ibihuha bimaze imisi bivugwa ko ngira ngo mwibohero kumba kari impande y'ibohero rya Bunyoni ngo bariko atunganywa. Ivyo bihuha mwaravyumvise, mbega umuntu yogira amakenga ko hari ikindi gihangange kigira gifatwe gifungwe? Birashoboka gose igihangange. Bon, abambere bacabona ni Procureur General de la République hahora uyu Leonard Manirakiza, nibo bose babona bati uyu muntu avuye mu mabanga akomeye gutyo akaca apfungirwa mu iperereza gushika uyu munsi akaba atajanwa mu ibohero, bati kumbure yo bagira twagwe muri kiya cumba cy'iruhande ya Bunyoni. Benshi bibiyumviriye uyo, ariko niki uvuze hari abaciyumviriye ko mu bagiye barandondera, hari abambwiye ko bishoboka ko hashobora gupfungwa n'ubundi tutibaza akomeye cyane. Kandi mu bavuzwe haravuzemwo izina rya Gervais Ndirakobuca be n'izina rya Prime Niyongabo. Mugabo ivyo tubifate nk'ibihuha nyene, mu gihe biba bitarakogwa ta kimenyetso cyavyo nta wo vyemeza ngo nivyo bigiye kuba. Tubifate ko bikiri mu bihuha, mugabo ababivuze bariho. Je ndemeza ko hari abampaye ayo makuru kandi bari no mu babegereye bambwiye ivyo bintu ko mu ntumbero zoba ziri hejuru kwico kiriho. Ico rero mushobora kuca mwitega ngaha ni giki imbere yuko bakoranira Pacifique Ninahazwe, imbere yuko mutubwira ico twokwitega abo bakekwa ko boshobora guhagarikwa abo babahowe iki? Umukuru w'igihugu afata ko bariko baramugwanya, we niko abifata. Ivyo byose twamaze kuvuga, we yubahutse akanabishira habona akishura umukuru w'inama nshingamateka ko ari umubeshi mu kuba atanga amakuru atariyo, acafuza ubutegetsi. Murumva kwica atari ikintu gitoyi. Kandi abamwegera nabo baravuga ko nawe iyo nabimubwiye avuga ati baraza bamfata, je ntaco niyagiriza. Niho nyene ngo aho ayega avuga ati niba cyaka kumfata baramfata, ngo bavuga gutyo. Rero inco nayimvuze ngaho umuntu uwo wundi nawo mu gisirikare nawe nyene umva acayagirizwa amakosa ariko araba mu gisoda. Nubwo ijya ngwano niyo imwe navuga nti Uvira nibahatsindirwa, ikizokurikira hazobaho uronderwa gushyirwa ko ugutsindwa kwabo. Umukuru w'igihugu we nyene niwe amaso yose azoja ko azovuga bati niwe watwiciye igisoda. Ariko ku rundi ruhande abandi bazogira bati nawe azorondera uwa bitako n'ingoga kugira ntibimujeko. Uwo yoshobora kubitako azocaho umukuru w'igisirikare. Umukuru w'igisirikare twibutse ko amaze imyaka 13 arongoye ico gisirikare. Mu mateka y'u Burundi ivyo bintu ntivyari bwabeho. Umuntu yigeze kurongora igisirikare cy'u Burundi umwanya munini, nibaza ko yabaye chef d'état major umwanya munini, no watwaye igisirikare kuri Republika ya mbere, Thomas Ndabemeye, General Thomas Ndabemeye kuva mu 67 gushika mu 76. Niwe muntu yari yaratwaye igisoda umwanya munini imyaka 9. Ubu dufise General Niyongabo agitwaye imyaka 13. Bisigura ko igisoda uko kiri uyu munsi niwe. Bamwagirije ko atagiteguye, atacubatse neza, atakigize igisirikare gishobora gutsinda intambara, nta kinini yoronka yisigura nawe nyene. Ariko kandi nawe hari ivyo yagikoreshejwe ahabwa amategeko n'uri hejuru. Hagati yabo babiri uwacishe kurusha uwundi ninde, aho niko kabaza. Ariko urumva ko naco ari ikintu gishoboka kwiyumvira kumufata kugira ngo bamuteko amakosa, bamuteko ugutsindwa kuriko kuraba muri Kongo. Rero nayimuze nico mwoca mwitega mu misi ya mbere uko abanyapolitike bameze, hatanguye kuvugwa bene ayo majambo ko bariko baracanamwo. Mwitege ko vuba cyane bazodukorera ibirori berekana ko bakundana. Niko vyamayimera. Imbere yuko Bunyoni afatwa akugwa mu kumunani kwa 2020 habaye igikorane cyo muri Kigarama 2021,
aho Ndayishimiye yavuze ngo ntavyo batavuze, ngo harabavuze ngo umushikiranganje wa mbere ngo nitukundana, ngo aranyanka, ngo arantobera, ngo ariko ngo nibasigarana urugo iyo ngiye, ngo nibagize gute. Ivyo bivuzwe ibara ryagira rigwe. Ni nkuko imbere yuko Nkurunziza na Rajabu bavana habanje ikoraniro, Nkurunziza avuga ngo mbega umuntu twasangiye ugondo, ngo mbega umuntu twasangiye amagorwa yose nigiki cyoshobora kutuja hagati. Mu mwaka ukurikiye yaramupfunze. Rero mubu ko dutanguye kubivuga mu itegeko mu mpera y'umwaka tuzumva Ndayishimiye ahubwo ashimira ndirako buca ku rugero tutari twiteze cyangwa umukuru w'igisoda imbere yuko hoba ibindi bintu biza kuba hagati yabo. Ego Pacifique Ninazwe mujanye na politike iyi leta hari uno munsi iva mu mugambwe CNDD FDD niyo iri isa niyiganjiye vyose. Uno munsi mwebwe iyo leta muyibona gute? Umwoyiha amanota angahe? Murafise ivyo muyishima, murafise ivyo muyinegura? Mwishuriki abavuga ko uno munsi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ari bo yoba afata ingingo zose zikomeye z'igihugu? Murakoze. Bimwe mu byahindutse bikomeye muri 2025 n'ishingwa rya leta shasha mu kwezi k'umunani muri 2025. Iyi leta uyiravye munafatiye ivy'inyuma umenga hariho impinduka nziza izanye, ariko imbere yuko nshika kuri iyo mpinduka nuko ubwa mbere yo nyene uyiravye navuze nti umwaka w'agahinyuza yo nyene n'agahinyuza. Uravye abashikiranganje batanguranye na Perezida Evariste Ndayishimiye, muri leta hasigayeyo umushikiranganje umwe rudende, umupfasoni Maria Chantal. Uyu mushikiranganje wo kwivuna abansi izina ry'ikirundi ninde? Maria Chantal Nijimbere. Bara niwe wenyine asigaye muri yo leta mu bantu bari muri leta muri 2020 hagishingwa leta ya mbere. Bisigura ko abashikiranganje bananiwe, boba bananiwe bonyene, umukuru w'igihugu akaba yarashoboye wenyene canke yananiranywe nabo. Ku bwanje umunyeshure umwigisha yigishije abanyeshuri biwe bose bakayoberwa, iruhande ko umunyeshuri umwe wese aba yayobewe namwigisha aba yayobewe. Ni kimwe mu vyerekana ariko harabitoje bagenda kuba abashinga amateka. Kuba abashinga amateka nticabuza ko abashikiranganje no mu yindi myaka barabashikiranganje baratowe mu nama nshinga amateka. Ikidashoboka gusa nuko bicara muri ivyo bibanza bibiri mu mwanya umwe. Kuba bagiye mu bashinga amateka ntibasubizwe muri leta ni ikimenyetso ko umukuru w'igihugu ataba yarashimye ivyo bakoze muri leta, ntibaba barashimiwe. Kandi by'ukuri ubwiye urabaraba umwe wese muri bo twarabanditse ko kenshi sico kiganiro cy'uno munsi, ariko baravye ivyo bakoze byari byerekana nyene ingene iyo leta yananiwe. Fata umwe gusa tucida birengana ivyo, dufate nk'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yarahamaze imyaka 3 Martino Niteretse. Umushikiranganje we nyene indwi zibiri imbere yuko akugwa yagiye imbere y'abapolisi abagendera irya mbere mu myaka 3, agendera amakomisariya yose yaramaze imyaka 3 atabagendeye. Acaba ku kibazo twari tumaze iminsi tuvuga c'abapolisi bamaze imyaka 4 batahawe umwambaro kandi amafaranga yo kubambika asohoka buri mwaka. Acavuga ngo arabemereye ko mu kwezi kw'icenda imyambaro yabo izoba yabonetse. Turi mu kwezi 11 imyambaro yabo ntiraboneka. Ca wibaza umuntu yamaze imyaka 3 atwara abapolisi bose b'u Burundi, akamara imyaka 3 atabambitse, amafaranga yabo asohoka, hanyuma agira kugwe akaza kwemerera ko bigira bishoboke ko twabivuze twabishize ahabona, uyu munsi bakaba batararonka iyo myambaro. Hari kunanirwa umuntu yorondera kundi gusumbuko naho uyu munsi uwo muntu ari umushinga amateka. Reka rero tubandanye. Uwo yagumyemwo mwibaza yuko ari uko ashoboye. Uwo mwatubwiye yagumyemwo. Ego ntibere mukunganira ngira ngo umukuru w'igihugu yarigeze kuvuga ko nawe nyene mu bushikiranganje bw'ubudandaji aho yahora nawe nyene vyari vyamusutaye ku amazi, ngira ngo nawe nyene ntaco yari yashitse ko kinini naho yasigayemo. Ico bikoze ngira igisata ca mbere cananiwe kiboneka mu buzima bwa misi yose bw'abarundi ni igisata c'ubudandaji. Ni igisata ingene ubuzima bw'abarundi bwazimvye, ingene ibintu byose byazimvye, ingene yagiye afata ingingo z'ibiciro zitigera zubahirizwa. Ntawo mushirako ngo niwe vyavako, ni intwaro yose muri rusange ingene yari itunganijwe. Mugabo ubajije abarundi igisata cananiwe nico nyene. Yari umushikiranganje ajejwe ubudandaji, yari umushikiranganje ajejwe kunguruza abantu n'ibintu, ivyo bintu byose ajejwe n'ingenzi.
nta gisata na kimwe muri ivyo bitatu woshobora kuronka icyo cyamaze muri iyo myaka 5 y'intwaro Ndayishimiye, ahubwo byose vyagiye vyunyuka muri ico gisata. Ariko leta ihinduwe abandi bose bagakugwa, we yabaye niwe yaduze kurusha bose, ntiyagumye muri leta gusa, we niwe wagira kabiri muri leta. Ubu uravye burya abashikiranganje basumbasumbana kujya nyine mwumva babasoma. Rero havuye umushikiranganje wa mbere, ubu umushikiranganje akurikira umushikiranganje wo kwivuna abansi Maria Chantal Nijimbere niwe agira kabiri, ariko ivyo yatwaye imbere vyaranse. Nico no bivuga ko tusa n'abamaze kwinjira nyine muri iyo leta uko tuyibona, umva ko tugeze kuwagarutse wenyene, ariko nawe ari mu bari barananiwe, naho wewe abandanije iyo leta. Rero hariho ico umuntu yoshobora kuvuga, yashobora kuvuga ati nkeke ico kigendeka, kuko hagishingwa leta zirongowe na Ndirakobuca na Gervais Bambe na Bunyoni, twagumye tuvuga ko ibi vyuko abasirikare baguma bahabwa ibibanza vya politike vyobayemwo abasivile atari vyiza muri demokarasi. Rero kuba ubu haje umusivile, uyu mushikiranganje wa mbere mushasha w'ubu Nestor Ntawontuye, ico cyari cyo gushima, ni ciza. Ikindi novuga ari nka ciza mugabo ariko kiraba neza ningene ubushikiranganje bwagabanijwe. Ubu dufise ubushikiranganje 13 gusa. Ico sinzi ko ari ciza cyane, kuko uko ibisata byagiye bifatanywa hariho hamwe usanga bigoye kubitahura, ariko naco kugira abashikiranganje benshi cyane vyari bibi. Sinzi gitigira ciza icyo ari cyo kuri leta y'u Burundi. Ico naco tugifate uko kije kugabanya amafaranga leta ikoresha. Ikindi kimeze nka symbole, nk'ikimenyetso gikomeye kitazibagirwa, nukubona umutwa abaye umushikiranganje w'ubutungane. Ico si ikintu gitoyi mu gihugu, abatwa bafise ingene bagiye barafatwa kuva muri kahise. Ubushikiranganje bw'ubutungane ni bumwe mu bushikiranganje bukomeye cyane mu gihugu. Ico naco nyene gifatwa nk'ikintu gikomeye cabaye kuri iyo leta. Bimwe bya 40% na 60% hagati y'amoko, hagati y'abashikiranganje, ivyo navyo nyene baravyubahirije, biracyarimwo aho. Ivyo ni vyiza. Ibiza kuba duhereye ngaho nyene ni cyuko iguma ari leta y'umugambwe umwe, kandi amasezerano yarusha yoyo yubatse intwaro isangirwa n'amoko be n'imiryango ya politike. Ariko kuva haje ibwibwe byo muri 2018 ico cyarakuweho, iyindi migambwe ntirimwo muri leta. Ufise inama nshingamateka ariganza agakora ibyo ashaka byose. Ico naco kiri ngaho gutyo muri kahise cyaratujyanishije, n'ubu nta ubuzi iyo bizoheza bikadushikana. Ariko rero ugiye kuraba mu bintu bigoranye cyane, umushikiranganje wa mbere ahari ubu ni umushikiranganje wenyene ataboneka ko afise inguvu. Benshi bagira batuye umushikiranganje koko azoshobora guhangana n'ibihangange mu butegetsi. Yari amaze umwanya muto muri leta, yari amaze amezi 6 gusa abaye umushikiranganje w'ikiga cya leta. Ivyo yakoze ngaho hantu ni gutanga amafaranga bije nshasha igihugu kizogenderako. Kimwe mu byaranze iyo bije kwabaye kuduza cyane amafaranga akoreshwa n'umuryango w'umukuru w'igihugu. Aho abantu baciye batangura kugira akabaza kuri ico. Umuntu bimwe tuvuga ngo ubu umukuru w'igihugu yandikiwe gusumisha imiliyoni 3 ku munsi, avuye kuri 2 n'igihe ava kuri aja kuri 2, abantu bari bavugije induru. Uyu mushikiranganje aduza gose ibintu byo mu biro by'umukuru w'igihugu, akamuha ibintu bitumvikana ingene vyagiye mu biriwe, ibintu byo kubakisha amazu, ibintu byinshi, amafaranga menshi ataza yumvikana, kuduza amafaranga y'iperereza ku rugero para mu biro by'umukuru w'igihugu. Aho umuntu aca yibaza ati ubwo ntiyagize wa mbere kugira ashimigwe ko aryohera umuryango w'umukuru w'igihugu, kandi atazowugora, azoguma yunamiye aho umuryango w'umukuru w'igihugu. Ariho haciye haza cya kibazo umupfasoni Alisa mbajije ati ko bavuga mbega ko umupfasoni w'umukuru w'igihugu ari wafise inguvu kuri leta kurusha n'abashikiranganje ba mbere. Amakuru dufise avuga ivyo nyene, avuga ko bano bashikiranganje ba mbere bose ko bagenda barakugwa mu bibazo bagiye baragira, habayeho uguhangana n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Umupfasoni w'umukuru w'igihugu ategeka abashikiranganje wenyene, ugasanga aratelefoni mu kiranganje ikintu kiza kuba kandi agatega aho kiba,
ariho nk'akarorero bigeze kumpa ko umushikiranganji yigeze kumwankira ibyo amutegetse nta minsi yamaze muri leta yaciye akurwa ari umushikiranganji w'ubutungane umushikiranganji wa mbere yatanguye w'ubutungane hari Janine sinibuka ko ari Janine Ndayizeye sinibuka igikirundi biranse igikirundi naco ibyo byose umushikiranganji muramubona yatanguye kuri leta Ndayishimiye uyo mupfasoni w'umukuru w'igihugu yaramuterefonye amutegeka umuntu ateza gushira mu bahabwa ikigongwe n'umukuru w'igihugu umushikiranganji aramwankira aramubwira ati ibyo bintu uwo muntu yakoze ntibirimwo mu by'itegeko ry'umukuru w'igihugu abo rivuga ko ryahaye ikigongwe ntashobora kujamo haciye igihe gito uyu mupfasoni yabaye mu bashikiranganji ba mbere baciye bakurwa muri leta rero ko n'akarero kamwe ejo bundi leta ihindutse hari nk'ikibazo twavuze ko cyane kijanye na direction générale ya solidarité nationale ubuyobozi bukuru buraba ibyo gufatana mu nda igisata hari amafaranga menshi yaco agenda aca ajanwa muri fondation mugira neza ryashira hamwe ry'umupfasoni w'umukuru w'igihugu ico gisata bariko baravuga ubushikiranganje bushasha ntibavuze aho bagishize kera cyari mu gisata c'ubushikiranganje bujejwe agateka kazina muntu iterambere ridakumira benivyo nyene byo gufatana mu nda nakubwo bushikiranganje bwari bwitwa ariko aho bihinduriwe ico gisata cyo gufatana mu nda nta namwe kivuzwe ibijanye hari bwa mbere bafite na sécurité sociale yacitwaga mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta kwa General Gabriel Nizigama batazira Tibia hanyuma igisata cy'agateka kazina muntu naco beniterambere ridakumira bitwagwa ku mushikiranganje w'ubutungane gufatana mu nda nta namwe byashizwe mu mwanya wa mbere bakiyumvira bati biza kuguma kuri uwo mushikiranganje w'ubutungane hagiye ibindi bisata byinshi byahora muri ubwo bushikiranganje ariko umupfasoni w'umukuru w'igihugu ngo we nyene yoba yaratanze itegeko ritaciye ku mukuru w'igihugu rica ku muyobozi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu by'uko ico gisata gishigwa ku mugenzi w'umupfasoni w'umukuru w'igihugu General Gabriel Nizigama umushikiranganje bw'abakozi ba leta wa mushikiranganje nawe yarabijejwe umwe w'ubutungane aca yiruka ku mukuru w'igihugu ati ibi bintu bikozwe je sinzi iyo vyaciye mugabo murabiraba neza birashobora kuba bihonyoye amategeko buno bushikiranganje mwateza kubanza gushiraho itegeko rivuga ko ico gisata mu gitwaye hari ahantu imbere yavyo vyiza coba kiragumye iwanje nkuko vyari biri ivyo shobora gukorwa atategeko rikozwe mu nama y'abashikiranganje yatunganije gushasha bushikiranganje umukuru w'igihugu ngo acashinga ko ico gisata kijanwa mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu gutyo ababanguranije umushikiranganje w'ubutungane Artemo Katihabwa n'umushikiranganje w'abakozi ba leta Gabriel Nizigama ariko hari ikintu gitangaje gushika ubu ivyo bintu gushika ubu ntibitomoye neza ugiye kuraba vuba baragenye abategetsi batandukanye bakuru bo mu bwo bushikiranganje ugiye kuraba mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ukaja kuraba no mu bushikiranganje bujejwe abakozi ba leta hariho igisata kiguma citwa co kimwe ibintu bita assistance aux vulnérables ico rero kigumijeho ya confusion gushika ubu ntituzi neza umuntu azoguma agaba ivyo bintu byahora bija kwa ku mupfasoni Angeline Ndayishimiye mbega bizoca ku mushikiranganje Tibia bambitse Gabriel Nizigama canke bizoca ku mushikiranganje uyu General Leonidas atwara ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu kiracari kibazo ariko uko wabibajije umupfasoni n'umukuru w'igihugu afite ingufu nyinshi yaragiye aravugwa muri marché zikomeye vy'ibitoro yaragiye aravugwa mu bisata bikomeye bitari bike mwaragiye murabibona mwarabonye hazi imfashanyo zivuye hanze zigashobora no gutwagwa mu kindi gihugu uyu mupfasoni ntasanzwe kandi bivuga ko yanatumvikana n'abashikiranganje ba mbere kuri ico kibazo c'umupfasoni w'umukuru w'igihugu Pacifique nazwe sinzi yuko ayo makuru mwoba muyafise harabakeka ko bafatiye ku vyabaye i Tanzania kwa Suhuru Samia akaba ari n'umugenzi wa president Ndayishimiye aho yagenye abantu bo muryango iwe muri leta bagafatira ku makarashishi
umupfasoni w'umukuru w'igihugu amaze iminsi atunganya mu gihugu ati kumbure nawe nyene yobasotera kuzoja muri leta. Iyo nkuru niyo canke ni vya bindi abantu babona bakaca bafatira kuko bamuzi bakiyumvira yuko hari impinduka zishobora kuba. Ko yoja kuba umushikiranganje yo kwipfuza ko wenyene bamugira umushikiranganje sindarizi nta kidashoboka. Mu karere hari igihugu umupfasoni w'umukuru w'igihugu asanzwe ari n'umushikiranganje usanga ni wacu bibayeho mugabo ico gira benshi batazi ico kuvuga ko yagiye muri leta buriya ari mu nzego z'igihugu ubu bitigeze biba ku bandi bapfasoni b'abakuru b'igihugu. Perezida Ndayishimiye niwe wa mbere yashyizeho itegeko rituma umupfasoni wiwe agira ibiro bihinduka igisata c'ibiro by'umukuru w'igihugu cyo mu biro